nitwa Irakoze Marie-Rose ni umumama w'abana batatu ukuvuga mu gihe cyahera twaragiraniye amatatu n'umugabo wanje ariho Nkabonimana Emmanuel twari twubatse biciye mu mategeko hama nditura sentare irantunganira sentare imaze kuntunganira sentare imaze kuntunganiriza hari ibyo yagiye iransabira gufungurira abana kuko uwo mushingantahe nyene twari tubakanye ariwe chef de quartier wa Musama yarantereye abana ndabigisha biga muri prive ndagerageza ndabigisha twatanguye imburano muri sentare mu mwaka w'ibihumbi 2020 hama ndabigisha ndabafungurira abana barwaye n'ijewe mugabo sentare ingingo yafashe ndayishima kuko yarampaye aho nderera abana hama iragira n'ibintu byo gufungurira abana kare amahera yajyaga muri sentare ntiyasubiye kuyatwara haheza amezi 5 naragenda muri sentare ngiye kuraba sinayasangaye ngasaba sentare umuntu umuhamagarira bampaye convocation bw'izima kukaronka n'uwo ndayiha ayinyakirira kuko haba abanyamakuru ndazibahaye ntibazintorera bambwira ngo ni ntakomwa ubundi mu gihe ngize amahirwe ikamushikira kagenda muri sentare nasanga atagiye bajya kubaho ndi mu madeni menshi haheza amezi 5 atari karakora ingingo sentare yari yafashe inyuma y'icyo gihe sentare narayituye iraheze irampikete irabandikira mwebwe narizanye itariki 11 z'ukwezi kwa mbere sinzi ko byo bajya abashikiriye kuko nagumye nza muri meri kuraba kwinyisho yoba yaratanzwe ndabura uwe gushika ino saha abana bariko baramfira ko inzara singishoboye bisamadeni atandukanye benshi ntagishoboye kugira hama ikigeretse ko ndafise ahantu ngenda ndacururiza utuyinite umuntu w'umwigeme bagendana kenshi akaja asangaho kumubitira nkatababa n'abarengana canke abadukorana ikibabaje rero bukeye kabiri nyamushefu do quartier akaca atuma abakonseyeri bo gutera ubwoba ababa bantabaye ndabasabye ngo ntunganirize muzoba mukoze ubu abo mushefu do quartier ninde umugore wawe mu mategeko abandi divorce none ibyo ariko aragiza n'iki nyakubahwa nagomba nisigure muri make jewe uyu yamye kurirementanya kuva itangura kunyitwarira harimo n'ingo za politiki yanyitwariye mu 2020 hageze ko nepoza kandidatire yanje muri seni anyagiriza ibicanke biriya sentare irafata urubanza mu ntoki nyuma tufata urubanza mu ntoki iramuha kitasi yuguruje ku rubanza iyo kitasi hakujana y'ibirego ngo tubana yituburana yaciye ajanye kitasi muri seni mu byo tukora amatora muri mu komine agenda kuvuga ko bongura kuri liste y'abitoza nuko kuvuga ko sesi yaraciye hirya no hino iraraba isanga ide kora yisaba n'ibishemeye ndaheza mbandanje nta mahoro nigeze ndonka kuko uyu yari kwashusha abandi bantu bamubwira uti ahubwo genda umwitware genda uje muri sepi na seni kugira bikunda kubisa y'abitoza ndemera ko mwavyemeye abana neza cyane ndemera ko hari ibintu wemeje uzohora utanga tukigera sivyo nemeje by'amategeko kubanza kwashitse yego cyane none urabitanga aho no nagira ngakira nukuva ko je mfise zibiri muri sentare zacikiye umunsi umwe uyu ntakiba muri iyo nzu yarafashe portaye ku nzu y'abamwe arayigurisha afata ibyo hari byose n'amazi akavomesha ku mafaranga abaza kwikorera amabido barabitwara murana n'uyu mwene inzu nawe cavuga uti nduva muri sentare utamburanije ugashara je sanzwe mpembo nukuvuga ko baciye bangirira debut y'umuriyoni 200,000
kuri iyo nzu y'abandi yasohotseho kandi asigaye yonona kandi ubu niyo yimukiyemo niyo ariko ndubaka ifite agaciro karenze nk'imiliyoni 40. Ibyo byose ni ukuvuga ko mwene iyo nzu asaba amafaranga muri sentare, ayo mafaranga yatwaraye. Icyo nagira ngo yapekorere yabesha ubuzima amezi 5 kuva urubanza rugiye mu ngiro rwari gogo kwakana kwanje nawe. Ni ukuvuga ko hari mu kwezi kwa 12 mu matarike 2022 kuko namba nihenze umva ko rero baravuga ngo aciye amezi 5 mutangirasyo atari ibyo. Bumviriza rero mviriza kayije muri divorce bafise obligation envers ibikorwa byaremye muri umufaso. Tugusaba yuko uriha régulièrement indezo. Cyo n'ibyo tugusabye. Haba ikindi nacyo nta burenganzira na bumwe ufise bwo guhohotera kiremwa uyu mugore. Urungika abagenzi batatu bafise ishaka katemye n'abagangi bakaba wowe narabanye ko ibyo ureke yidebagiritse yonde n'utwiwe yibereho n'abana. Mugabo wowe abana menya ko utegerezwa kubatunganiriza n'icyo nyine. Uwo rero umureke yidegenze mugabo ntufire mu rugo. Ega ndabizi ko aho ndabizi cyane rwose, ndabizi yuko mwebwe muri abagangi wowe urafise akagwi urashaka kuvuga uti genda shaka kuzamutesha deja akararangara, ariko mubahirize mwaravanye n'ibyo bana. Nzokuraza ibintu bingoye vyaho nsigaye ndumwe. Jewe icyo mbatitse yuko urimo abo bahungu 6 bafungiwe ubusa bafatiwe imboga z'amasomyi. Bafatanywe imboga z'isomyi bari bavuye kuroba, bageze mu myaka 5 bafungiwe gusa nta kindi bazira. Rero nta kuntu notaha ntegereye databuja ari wewe wenyine. Abo bana bafungiwe Himba niyo bari bafungiwe isombi z'imboga baroba. none icyo kibazo ninde bafunze Barafatiye mu nzira barabadodereza barabajyana. babadodoreje iki? Izo mboga n'umutware abizi aturongoye chef de quartier mwarimu tubana mu mugiso. uyu mupfasoni icyo ariko aravuga turakizi. Icyo gihe abo bana bafatwa ni cya gihe cy'imipanga mu gisagara cya Bujumbura. Yego n'imipanga. Icyo gihe rero murazi ko benshi barabizi ngaho ngo isomvyi kugira bazifate batwara imipanga. Rero batubirana n'abapolisi muri icyo gihe barabafata. Gushika uno munsi bari mu mpimba. Mugabo ugiye kubanga iyo jambo cyo gihe imipanga irabuzwa bacune ngo hari icyo ushigikiye. Twe twaguma tubivuga mugabo urumva akavuga ati sivyo. Atukumbure n'ingozi z'ikibi.
turakizi icavuga nico murakoze. turagitumye kugira azoze kutubariza kugira ngo tubone umuco ukwiye, kuko kuroba turazi ibyo bakoresha n'ibyo tugiye bakoresha imipanga kugira ngo isoko bazifate sawasawa, azoze kutubariza.